arambarira ati none mama ko jewe nja kw'ishure shonje twarashobora gukoresha amafaranga 1000 canke nagwana n'ubuzima kugira ngo abana bige amashure baze bamere neza. Nabonye ibintu biteye ubwoba kurera abana n'umuntu umwe, habaho agasuzuguro, habaho gukengerwa, nagwana no kurondera udufaranga nkoresheje amaboko yanje. Mu kuza muri SSH Shalom shalom bene data tubana kwino mbonesha kure SSH Burundi, turamukije mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mwese aho muherereye birashoboka ko dukurikira ubwa mbere, turaguha kaze ku rubuga rwishira hamwe SSH Burundi. Ishyamwe rikorera mu Burundi, rikora mu nkingi zine izo twita amacentre: centre thérapeutique, centre de conférence, centre de médias na centre missionnaire, kugira ngo habe kubaka umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi. Uyu munsi turamutse dukora ikiganiro n'umuntu ngira ngo ashobore kutwidondora. Mumeze neza? Ego tumeze neza cyane. Amakuru n'amahoro? Mwaberewe? Ego murakoze. Mbere ko dukomeza ikiganiro twagiye tumudushire mu biganza vy'Imana. Kaze. Murakoze cyane. Mana data rugira vyose, muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimiye cyane mwami Imana kugira neza. Ndagushimiye ko wateguye umunsi nk'uyu, ndagushimiye ko ndi kumwe mwami Imana n'aba bamenyesha amakuru y'ivy'Imana. Niwakira amashimwe n'icubahiro Mana yo mwijuru. Duhezagiye iyi ntahe, duhezagiye iki kibanza, duhezagiye aba bamenyesha amakuru mwami Imana, warakoze. Bandanya ubaha ubwenge n'ubuhinga mu izina rya Yesu Kristo. Niwakire amashimwe n'icubahiro Mana, ugira neza kandi turizeye ibikorwa vyiza biri imbere ugiye kudukorera mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen, amen, amen. Murakoze cyane. Turabahaye kaze cyane. Ego. Turabishimye mu kutwakira, ingene mwatwakiriye neza, ingene mwatwitayeho, ingene mwatuganirije, kandi turashimye Imana no mu kuba muri kino kibanza. Imana yo mwijuru ibibahera umugisha. Amen, amen, amen. Mushobora kwidondora abantu bababonye bwa mbere? Murakoze cyane. Banyita Nizigimana Jovite. Abavyeyi banje bakaba baritavye Imana, hanyuma bamaze kwitaba Imana nabaye kwa musaza wanje. Ubuzima bwanje nacemba kwa musaza wanje mu 1993, niho twari kumwe na se w'abana, niho yitaba Imana. Yitavye Imana umwana wa mbere yari afise imyaka 4, uwa kabiri nawe yari afise umwaka n'amezi 8, niho se wabo yitaba Imana. Ndi umumama w'umupfakazi w'abana 2. Kugira ngo bakure abo bana nabayeho mu buzima butoroshe bwo guhangayika, ubuzima bwo gutabwa, ubuzima bwo gusuzugurwa, ubuzima bwo gutukwa, ubuzima bw'amarira, ubuzima bw'umubabaro. Kugira ngo abana bige nararima, ngashobora utwo narimye, ngashobora kwigisha abana, kubera mu miseze twariha amahera make. Bize amashure ya leta primaire, hama bageze muri secondaire. Ico gihe nari maze gutera intambwe nzi no mu gisagara, narashoboye kurondera ubuzima mu gukorera amafaranga kugira ngo abana bashobore kwiga. Ubuzima bwo kubaho utagira umushinga ntahe, ubuzima bwarakoroheye? Byari bimeze gute? Nabayeho mu gahinda n'umubabaro cyane. Nashobora kwirirwa ntavuze
canke ndyamye mu nzu simvyuke nkarira canke nkagenda ahantu ntivyabaye ivyoroshe kugira ngo ndonke amahoro. Nagerageza kugenda kuba hamwe n'abandi mu ngoro y'Imana, gusenga Imana, niho naronkeye amahoro. Mbega abantu ntibagutunga udutoke mu kibano vyagenda gute? Abo mu kibano barantuka bakambarira ngo ehera buriya nawe ngo yatwaye inda, ngo ehera buriya nabo barantunga intoki, baravuga menshi cane amajambo, ariko ivyo ntavyo naha agaciro. Nahanga Imana nkayihanga amaso, narinzi ko umunsi umwe izompanagura amarira. Ivyo bihe bibabaje gutyo waciyemwo, ni gute vyagize ingaruka mu buzima wagiye urabaho muri iki gihe? Ibihe nabayemwo vyagize ingaruka mbi, kuko kenshi narahangayitse ndondera amafaranga, ndagenda muri Kongo, ndaba ahantu nyene baranyirukana, batutwanje hanze ndiko ndakora kugira ngo ubuzima bw'abana banje bumererwe neza. Nabayeho mu muhangayiko biteye ubwoba, mu mubabaro, mu gahinda, ariko Imana ivyo vyose yarahabaye. Muri ico gihe cose wacamwo kibabaje, ata muntu akumva, ata muntu agutahura, birashoboka ko hari n'abagabo bashoboye kukuvuga ati tugucure, vyagenze gute? Abagabo baraza ico gihe maze kuza, abana bamaze gutangura amashure, ndi no mu gisagara. Abagabo bakaza nkababarira, oyaye jewe ndafise abana 2 nzobarera. Harabaza bakambarira ngo bampe imodoka, bampe inzu, nkababarira ntibikunda, jewe narizeye Umwami Yesu niwe azombera umugabo. Kino kiringo ndi mu kiringo co kurera abana banje kugira ngo barangize amashuri. Tuganirize noneho mu ico gihe, iyo umuvyeyi amaze kuba ari umwe uwundi atagihari, bisaba nk'umumama, bica biba ngombwa kuba papa ukaba mama ku bana bawe. Ni gute washoboye guhagarara muri ivyo bibanza vy'abo bantu, mugahagarara muri ivyo bibanza bibiri uri umwe, kandi bigatuma abana bawe bakura? Bibiliya iravuga ngo dushobozwa n'ubuduha inkomezi. Yesu Kristo novuga ko ari we yashoboje, jewe ntavyo nari gushobora, kubera nabonye ibintu biteye ubwoba. Kurera abana uri umuntu umwe, habaho agasuzuguro, habaho gukengerwa, habaho kuburanirwa, ugahanga amaso ijuru ukavuga ati ibi bigenda gute. Igihe kimwe umwana wanje yimirije gukora konkuru, arambarira ati none mama, ko jewe nja kw'ishure shonje, abandi bana nabo baza bahaze, twarashobora gukoresha amafaranga 1000 canke 2, ariko umwana yarashoboye kumenya, aramenya konkuru. Nukuri novuga ngo ubuzima bwo kuba umumama utagira umutware birababaza, n'agahinda n'umubabaro, n'ubuzima novuga bw'umuruho n'umubabaro, kuko ntibubari ubuzima bworoshe. Habaye kwihangana gusa, kuko narinzi Imana, nari gushobora kugenda mu zindi nzira ngakora ubuhumbu, aba bagabo bakampa amahera, ariko ntavyo nigeze nkora. Nagwana no kurondera udufaranga nkoresheje amaboko yanje. Birumvikana ko waciye mu buzima bw'umubabaro kandi bukomeye. Kimwe mu bintu muri SSH bakora, hariho igikorwa co gusana imitima, kuko ngo Yesu yaje kurondera no gukiza icazimiye. Tuganiriza, uja mu nyigisho za SSH, hari habaye iki? Byari bigenze gute? Mbega ubuzima bwanyu nyuma yo kumenya inyigisho za SSH bwahise bumera gute? Byagenze gute? Murakoze cyane. Ego mu kuza muri SSH nahuye n'umumama yaraje muhiri wanje, ambarira amakuru yo muri SSH, arambarira ati n'abantu bigisha abafise ibikomere, abapfakazi, ababaye mu buzima bwo gutabwa,
ababaye mu buzima bw'agahinda, arabinganirira, arambarira ati ubona ko no kwandikisha kugira ngo izo nyigisho zigufashe. Ati ndazi ko uri umuntu akunda kwiga. Niyo yantumira hari itarike 15 z'ukwezi kwa kabiri muri 2024 niho twatangura ico cigwa. Amaze kuntumira ndamubwira nti koko umutima wanje urahumurijwe, niwe yantumiye kugira ngo shike hani wanyu. Umaze kuhashika uhize ibiki byagufashije gute? Narafashijwe cyane, hama turigishwa n'umwarimu aratwigisha ibijanye na temperama canke mu yandi majambo imero. Naranezerewe cyane n'ico cigwa, narimenye uwo ndiwo kuko yaratubajije ati wewe wanje urinde, kubera iki umeze uko kandi ugacira abandi imanza. Maze kumva iryo jambo numva ndatsinzwe mu mutima wanje, kuko natahuye kwimenya. Yaratwigishije definition yo kwimenya uko umuntu aba ameze. Ahagaze ku ijambo ryari mu Bitesalonika 5:23. Iryo jambo rikora ku mutima wanje, sinzi mwebwe ko muri dusomera kugira ngo tubandanye ikiganiro cacu. Igice cya mbere cya Bitesalonike igice cya 5 ku murongo wa 23 haravuga ngo kandi Imana nyene amahoro aba ariyo ibeza gose, kandi mpwemu yanyu n'ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bize bisango bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Amen. Murakoze cyane. Iryo jambo ryaransinze, niho aratwigisha les défauts et les qualités. Mbona défauts ziwanje bivanye n'ico cigwa, ndabona n'amakarite. Rero naranezerewe nico cigwa ca mbere twatanguye kwiga ngaha. Narabonye défaut mfise n'amakarite, ca ndabishira imbere y'Imana bivanye n'iryo jambo numvise yuko umwami wacu azoza adasanga dufise agasembwa n'amarabaga. Vyarampinduye ubuzima. Niho itarike 6 z'ukwezi kwa 4 vyahinduye ubuzima bwanje. Twari ku cigwa kivuga gusaba imbabazi no kuzigirirwa. Gusaba imbabazi no kuzigirirwa canke kwigirira imbabazi. Ico cigwa maze kuciga cankoze ku mutima wanje, cahinduye ubuzima bwanje. Nari mfitaniye ibibazo n'abantu benshi ku tubazo duto, niho naca ndabashikira kugira ngo twuzuze, kubera ico cigwa co kugirira imbabazi no kuzigirirwa no kugirira abandi imbabazi. Mu ncamake uko nabikoze, nari mfitaniye ikibazo biturutse n'amafaranga nahaye uwo tuvukana. Dufatanya hamwe ambarira ko azogura parasera, ariko iyo parasera ntiyayigura. Harabugwanko rudasanzwe. Hanyuma maze kumva ico cigwa co kugira imbabazi no kuzigirira no kuzigira abandi, guharira, niho nagenda. Maze kugenda iwiwe ndagemura, ndakora kabisa. Abana turajana, haraba kwiyunga, haraba ubumwe, harasubiraho ubumwe, harabaho gusabana imbabazi. Niho nagenda gutunganya ico gikorwa co guharira, kwigirira imbabazi no kuzigira abandi. Kandi niho nabona ikiganza c'Imana, ivyanje bitangura kuguruka. Naragize amahoro, ndagira guhumurizwa, ndagira umugisha w'Imana. Hanyuma ubu tukaba dufitaniye imigenderanire myiza nabo. Turiko twegereza kurangiza ikiganiro, ariko numva nobabaza nk'abaciye mw'ubwo buzima bubabaje gutyo burusha, kandi nibaza ko n'inyuma yo gukizwa mwagumye mugwana intambara
zitandukanye. Hari abantu b'abapfakazi muri SSH bita Dorcas bari guca mu buzima nk'ubwo mwakiyemo, akavuga ati ndakijijwe nkunda Imana ariko ndumva ndusha, mu mpande zose ndagwanywa, abantu baranyanka kandi sinzi icyo banyankira. Nirihe ruhumure wumva uwo muntu ari guca mu bibazo bimeze gutyo? Ihumure noha abadorukasi, nibahumure mu ijuru hari umwami wabo. Yesu Kristo yavuze, hari amajambo Yesu yavuze, yavuze uhagaze muri Matayo 11:28, haravuga ngo nimuze mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Umwami wacu Yesu Kristo ni waruhura abananiwe n'abaremerewe. Nibahumure, Imana ni y'abapfakazi. Nibahumure, ijuru rizobitaho. Nibahumure, ijuru rizobambika ribagaburire uko nanje nabibonye. Ijuru rizobarihira amazu, ni se w'imfuvyi. Imana yacu ntinaniwe. Bibiliya iravuga ngo bidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana birashoboka. Nibahumure, abihanganye nibihanganire mu Mana, bagume bubaha Imana, basenga Imana, basome Bibiliya, bafukame imbere y'Imana, bagiranire imigenderanire myiza n'Imana. Imana yabo izobabera umugabo w'abapfakazi. Murakoze, Imana ibahezagire. Amen, amen, amen. Mama Jovite turabashimiye cyane. Ego. Turabashimiye gose ku mwanya mwaduhaye mukabasha guhumuriza abadorukasi badukurikiye. Turangitse, nakaye kamaro ko kwiga ibyigwa nk'ibi ku muntu w'umudorukasi? Yo, nasanze arakamaro kanini cyane kubijanye mu ngo n'imiryango, kububatse, kubatubatse, bifise akamaro kanini cyane. Akamaro nasanze bifise, birahugura umuntu, bikamukura mu nzira mbi, bikamushira mu nzira nziza. Yarafise ivyiyumviro vyiwe kubijanye n'izi nyigisho, birafuta ivyiyumviro bibi bikazana ivyiyumviro vyiza. Nasanze izi nyigisho harimwo ugutandukanya ikibi n'iciza. Imana ibahezagire. Amen, amen, amen. Turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye, mwakoze. Murakoze cyane. Turangiza mwongere mu dusengere, musenge n'abazokurikirana nabo twabanye mu kiganiro. Mana data rugira vyose, muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimiye kubw'iyi ntahe. Niwe wabaye intahe y'ukuri, uri intahe Yesu Kristo. Wo natwe turakwiye kuba intahe zishitse mwagazi w'Imana nzima. Abumviye intahe zibahindure, nabo baze bahindura abandi. Mw'izina rya Yesu Kristo Mnazareti, uza kuyumva wese ikore ku mutima wiwe. Mwami Imana, ishanje miriye, ishanje ingo, ishanje ibibondo vy'abapfakazi b'abadorukasi, abo bose batawe, abo bose bafise ibikomere, abo bose Mwami Imana, Mana batabona inzira zo gusohoka mu bibazo. Mwami w'abami, kubw'iyi ntahe y'abadorukasi mwagazi w'Imana nzima, Mwami Yesu Kristo ibubake. Mwami Imana, yubake imitima n'imibiri. Mw'izina rya Yesu Kristo turasambuye ivyotera Mwami Imana, mwagazi w'Imana nzima, cyose cyotera abarongozi turabasengeye. Mwami Imana ubaproteje, barangize umwaka neza, ubahe ibindi vyuma, ubahe irindi yerekwa. Mwagazi w'Imana nzima, bashike ku ntumbero. Mwami Imana, bashike muri revelation zabo, bashike ku ndoto zabo. Mwagazi w'Imana nzima, ntibigarukire hano gusa, bishike no mu mahanga. Abo bose bavyumva bumve Mwami Imana gukunda iki gikorwa, kandi ubaha imfashanyo ituruka iwawe. Turagushimiye, turangije Mwami Yesu, dushima ku vyiza wadukoreye. Izina ryawe rihabwa icubahiro, izina ryawe ritazigwe, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen.
Amen, amen, amen. Turabashimiye babanye natwe, kino kiganiro kikaba kigufashije, gisangize mugenzi wawe. Urabizi aho uherereye ashobora kuba hari n'abandi ba Dorcas, niko SSH tubita, abapfakazi bari guhura n'ibibazo nk'ibi, ushobora kubasangiza ino ntaho no muvyeyi yaduhaye. Turabashimiye cyane abo twabanye. Yesu abahezagire, namwe abahezagire cyane. murakoze cyane.